Shengero ry'Imana, umwe wese mu cubahiro yahawe n'Imana canke n'igihugu, mbanje guhoza no gutera intege ishengero rya Kiremba yabuze umwungere, ngatera intege umuryango w'amaraso, inshuti n'abagenzi, eka abapentekoti bose aho bari. Pasiteri Ndikunkiko ntiyapfuye, arasinziriye, ni muzima muri Yesu Kristo. Yakoreye, yitangiye. Hejuru yuko yari umupasiteri yemera kandi bigaragara, twabyumvirise agashikiriza abandi uko kwemera, haba mu Burundi canke no mu bindi bihugu. Yari umuntu w'amahoro kandi akongera akayatanga. Yari intumwa nyakuri yitangira abajejwe, ntarabe yuko mbere afise n'amagara make. Igihe twinjira ibi bitaro vy'Ikiremba yitwa Andersen Gahore, namubwiye nti nari maze iminsi ndakurondera ngo ndagusuhuze. Nawe ati napfuye kuronka mitende, buhoro buhoro naciye ngenda gukorera ubutumwa za Kirundo n'ahandi, nico gituma utashobora kumbona. Mwumve rero uko kwiyibagira, arondera ineza yabo ashinzwe ngo bashikirize ubutumwa kandi arangure n'ibikorwa vyiza. Nyakubahwa umwungere Pasiteri Elia Ndikunkiko vyongeye yari umuntu afise ukwemera kujana n'ibikorwa. Erega burya hariho intumwa zitari zike zemera, ariko ntizibabazwe n'ivyo vyose bibakikije bityoza agateka k'umuntu, nk'ubukene, indwara, akarenganyo n'ibindi. Ukwemera kwiwe kwanywana n'ibikorwa. Twumvirize mbere ivy'umutumwa Yakobo mweranda mwikete giwe mu kigabane ca 2 kuva ku karongo k'17 ahagira ati, ukwemera kutagira ibikorwa, uko kwemera kuba kwarapfuye. Ariko bavuga ati, wewe ufise ukwemera, nanje nkagira ibikorwa. Nyereka ukwemera kwawe kutagira ibikorwa, nanje mu bikorwa vyanje ndakwereke ukwemera kwanje. Wewe uremera yuko Imana ari imwe sa, ugira neza, ni vyiza. Amashetani nayo nyene aravyemera agatetemera. Mbe
ikimazi. Kumenya yuko ukwemera kutagira ibikorwa ataco kuba kumaze. Ngiriragira rero adusigiye rikomeye cyane gose, ukwemera guheza kukajana n'ibikorwa, kandi ibyo bikorwa bigaheza bigakiza, bigasununura ryateka ry'umuntu. Namwe mwabyumvise amashengero yubatswe, ibitaro dufatiye amashure, ibimuga byafashijwe, imfuvyi n'ibindi byinshi. Nuvuga rero ndi Pasiteri Ndikungiko Eliya yari intumwa y'Imana y'ukuri, intumwa iheza ikanywanisha ibikorwa nuko kwemera, kandi byongeye akongera akamenya yuko atikwije mu maso y'Imana. Burya intumwa nyakuri itegerezwa n'ukwemera ko ari umucumuzi, kandi ikamenya no gusaba imbabazi muri ayo magara make umuntu aba afise. Ngiye kugandara muhira, abashinze intahe bamwumvirije no mu minsi yiwe ya nyuma, baravuze yuko haguma hagaruka mu kanwa kiwe ijambo imbabazi, ijambo imbabazi igihe cyose. Icyo rero nikigaragaza yuko yaheze akamenya n'amagara make afise imbere y'Imana. Icyo cyo turanga twese iyo tuva tukagera, tugaheza tukaronka za ngomezi z'Imana. Tubuze intumwa y'Imana yemera, tubuze umugororotsi, tubuze intumwa irangwa n'ibikorwa, tubuze intumwa itanga amahoro, tubuze intumwa yitaho abagowe. Nuko ngiryo irindi ragira rikomeye adusigaranye natwe tworondera guheza tukagendera. Igitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohani, ikigabane c'14 kuva ku karongo ka 13 rivuga riti, muri irya minsi numvise ijwi riva mu ijuru rimbwira riti, andika uti hahiriwe abapfuye bagapfa buzuye n'umukama, apfuye yuzuye n'umukama. Tubikomera amashimwe. Nako umutima mweranda avuga ati, nibaruhuke imiruho yabo, kuko ibikorwa byabo bitakibavirira. Nyakubahwa Pastori Eliya Ndikungiko, ibikorwa wakoze nuko ntibizokwigera bikuvirira. Ruhuka amahoro muri Yezu Kristu, natwe twigane iryo ragi udusigiye, tugira amahoro ya Kristu.
injia hera Yesu yanteguri uranywa amazi meza y'isoko idakamano wa mutima w'Imana nagerere ahera cane. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umukama wacu. Uyu mukunzi w'Imana yagerereye ahera cane, agiye kubana n'Imana yakoreye ubuzima bwiwe bwose. Twese turiko turabishimira Imana. Twaje hano mw'ishengero Anglikane Diocese ya Matana kubafasha gutaha ubukwe bw'uwo mugeni wa Kristo yakoreye Imana mu bwizigirwa no mu bugororotsi. Yakoreye Imana mu kuvuga ubutumwa bwiza butarobanura, ubutumwa bwiza ufasha uwubwumvise wese ahari, ubutumwa bwiza bunywanisha, ubutumwa bwiza bw'imbabazi. Turanezerewe rero kuba hano kandi tumushingira intahe yuko twakoranye neza, yakoranye neza n'ishengero Anglikane, kandi n'ubu ubwo bucuti turabubandanya na mwebwe muri hano. Twaje rero kubashigikira gutaha ubukwe, ariko kandi twaje no kubashigikira no kubaremesha muri ibi bihe n'umuryango nk'uko abandi bose babivuze. Uyu mwungere Imana yaramukoresheje aho yaciye hose muri iki gihugu, ndetse naho byo twumvise mu makungu, mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu kwerekana urukundo no mu gusenga, kwigisha abantu gusenga, kwigisha ugwaruka gusenga. Jewe ndiko ndavugira hano mu mwaka wa 1991 nari mu bandi benshi mu gikorane cy'ugwaruka cy'abanyeshure muri rwa rusengero aho hanyuma twari twazananye naho muri groupe biblique y'abapentekoti. Uwo mwaka narahumviye ijambo ry'Imana ryamfashije cyane mu kumva neza umuhamagaro, kuko barasengeye abantu b'ugwaruka bari ngaho kugira ngo Imana izibakoreshe muri kazoza. Ndashima Imana ko ndi umwe muri abo. Hariho n'abandi benshi ngira abo bari ngaha. Igikorwa cyo gusenga yaragikoze kandi yarinze arangiza. Gusengera imitwaro, hari amasaha yari yaratanze, amasaha ya 11 z'ubuca, gusengera imitwaro. Kandi ntiyasengera abapentekoti gusa, n'abandi yarabasengera. Iryo niragira ikomeye no kwisengera kugira ngo umuntu w'Imana akomeze guhagarara mu kwizera no mu rukundo, no kutaneshwa n'imitego y'umugwanizi, no kubandanya urugendo no kugendana n'Imana no kugirana ubucuti nayo. Niragi rikomeye. Bavuze kubicete gisomeka. Ubuzima bwiwe yari cete gisomeka, abamubona bamubonamwo ubuntu bw'Imana n'ijambo ry'Imana rishitse, ko ari umwungere koko w'intama. Cyo mu Cyongereza bita walk the talk,
bantu b'Imana, ko abakozi abungere ko tutavuga ibi ngo tugendere muri ibi. Imana ishimwe kwimwimbuye atayimaramaje, kandi abo yabwira ijambo ry'Imana bagumanye inyota y'ukumva ibyo agenda avuga, ivy'Imana imuhaye, ibyo mpwemu yera yamurungikanye kugira ngo bishigikire abizera, atari abapentikoti gusa ariko nabo bayizera bose aho bari, kuko ijuru ni rimwe, Imana ni imwe. Turiko turabafasha rero gushimira Imana, kandi umusavyi w'Imana Paulo yandikiye abitesalonike mu cete ciwe ca kabiri, igihimba ca kabiri, umurongo wa 16, ariko umwami wacu Yesu Kristo ubwiwe n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha kwirugwa imibabaro guhoraho, bo n'ivyizigiro vyiza biheshwa n'ubuntu bwayo, ibirure mu mitima yanyu, iyikomeze mu gikorwa ciza cyose n'ijambo ryiza ryose. Rero bavukanyi muri Kristo, mbega uyu mwungere iragi yadusigiye, iragi ryo gukizwa, abantu b'Imana ko bakwiye kumva ijambo ry'Imana bagakizwa, bagahinduka, bakaba abana b'Imana, kugendera muri ivyo vyizigiro bitanyiganyiga, no gusenga no gukorera Imana uko Imana iturongora. Tumenye ko turi mu rugendo tubandanya. Uyu munsi turiko turasezera uyu mugeni wa Kristo, umukozi w'Imana, mwongere tunezerewe ibiragi, natwe baze badusezeresha intahe nziza, kandi n'Imana itunezererewe. Umwe yavuze kumuvugishwa n'Imana Eliya, aho yaragejeje niho ngomba nanje mpere. Elisa yagumye akanuye araba, hanyuma guteba asabe imigabane ibiri yari muri Eliya, kandi yarakanuye aba maso araraba iyo migabane arayironka. Turiko turasenga Imana kugira ngo Elisa nawe azabe uwabonye iyo migabane, hanyuma arongore ubwoko bw'Imana. Ndangirize ku cete Paulo yandikiye abitesalonike igice ca 3 ku murongo wa 16, kandi umwami nyene amahoro ubwiwe yame abaha amahoro ibihe vyose, umwami w'amahoro abane na Uhoraho abahezagire mwese.